Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyeye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi tugaruka ku kurobera. Ukurobera ni igihe umuntu avuye aho yahora aba akagenda kure kurondera ikizomutunga akaja mu yindi ntara. Hari abajabuka bakaja mu bindi bihugu. Kuja kurobera rero wari umuco w'abarundi, kuja kurondera hirya no hino bavuga ngo n'ukurondera ubuzima. Ico gihe rero abarundi benshi aho hambere baraja mu Buganda bikabagirira akamaro. Uwo twayaze rero ni Kafara wa hariya ku Mpinga, muri komine Mpinga Kayove, intara ya Rutana. Aratubwira yuko ico gihe umuntu agiye kurobera vyamugirira akamaro. Hari n'uwundi twigeze kuganira wa hariya Ibukirasazi mu ntara ya Gitega. Ico kiganiro naco nyene mwarakibonye. None rero uyu munsi tugomba kuraba ikarata umurundi yaronka agiye muri ico gihugu co hanze. Ugiye rero nko mu Buganda baramuha icete, abandi ngo ni ikarata, nk'ubu tugira ikarata karangamuntu, akaba ariyo izomuranga azokorerako ibikorwa vyiwe. Uyu munsi rero tuca tubereka iyo Kafara yaronse akiri umusore. Hari n'ishusho muza kubona Kafara ahagaze ari kumwe n'abandi bakurambere baho ku Mpinga n'umutohoji Bankuka Felicien. Jewe nyene twari duhagararanye. Reka ndamubereke kuri nyashusho, ndamubadondorera, muza kubona ari umukurambere muremure afise n'inkoni. Hama rero muce mubona n'ishusho ijya ubaba ngo ni ifoto ya pasiporo, aba ari gatoyi bashira kuri nyakete. nk'uko ni ifoto imeze nk'iyi tubona kuri za karangamuntu z'ubu. Reka rero ntabatindiye banze ndabereke Kafara mumubone, duca dukwirikiza na nyaceti yaronse. Mu kiganiro c'uyu munsi tugomba kubereka Kanani Elias ariwe Kafara, n'uyu muremure afise inkoni. Kafara muramubonye n'uyo muremure. Ubu naho muce muraba ikarata yarose mu Buganda igihe yari yagiye gupagasa. Nimurabe ingene Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Iyi shusho ngira ndabereke ni ikarata umukurambere Kanani Elias ariwe Kafara wo ku Mpinga yarose igihe yari agiye kurobera hariya mu Buganda. Murakoze cane rero. Jewe Bankuka Felicien twari kumwe muri iki kiganiro. Reka ndabasezere. Uyu munsi twari kubereka ikarata umuntu agiye gupagasa, avuye mu Burundi akaja gupagasa mu Buganda, ikarata yaronka kugira ngo akorereko ibikorwa vyiwe. Tubamenyeshe yuko rero ico gihe umuntu agiye mu Buganda ngo yarashobora kuzana impuzu nziza zitwita ubu ikotisime canke ikositime. Abakurambere baca bavuga ngo ni kositimu. Izo kositimu rero usanga ari koti n'ipantaro bisa. Izo rero ngo azishitse ngo akaziha umuganwa ngo yaramugabira. Izi mpuzu twita ikoboyi zose baza bazizanye ngo bakaza bazanya amaradiyo, eka n'uburyo bwabafasha kwikenura. Nuko rero umugenzo wo kurobera wari ukomeye aho hambere. N'ubu abarundi bakabandanya baja gupagasa, tukabumva mu bihugu bitandukanye vya Amerika n'ibindi vy'Iburaya, eka no muri Afrika nyene barahakwiye.
nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka dusezerane, tuzosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma, ndabasezeye mvuga nti tugire amahoro.